Diaspora nkunda iki ni igihe cyacu cyo gukomeza ibikorwa nk'ukuja hamwe twese kugira ngo tubandanye umugambi wo kwibuka iwacu guteza imbere iwacu no kurata iwacu niyo turi mu mahanga dukomeze kuba inyenyeri imurikira abandi mu guteza imbere igihugu yo twibukanye gukunda iwacu twibukanye guteza imbere iwacu twibukanye kurata iby'iwacu twibukanye gukunda igihugu twese gukunda igihugu gukunda igihugu twese gukunda igihugu gukunda igihugu twese ya indirimbo yari nkiyo n'amajambo yararimwe ni nkayo mbega ugerageje kuraba vyagusavye umwanya ungana gute kugira ngo indirimbo yikompoze turabaramukije mwese abakunzi ba media yacu yamenya nibi media nkuko mubizi kuri micro ya mbere ni Blaise journaliste international emblématique imbere ya kamera naho nkuko mubibona numutumire ashajije cyane bamwitwa Josiane nkuko mubizi rero kenshi kuri menya nibi media simba ndumwe mbandi kumwe na mugenzanje Keve gira Yesu ne muri kumwe kuri micro ya kabiri ya aka Keve journaliste ama rero benshi mwahora mutubaza ati kubera iki mutatuzanira abantu baba artiste uno museye twamuzanye Josiane turaguha ikazi mu bwami bwa menya nibi media twongera tunagusaba widondora bariko baradukurikirana Josiane ninde exactly murakoze cyane nitwa Gahimbare Josiane mvuka mu ntara ya Bujumbura yagutse kandi sanzwe mvuka muri komine Mugongomanga ariko ubu dutwagwa muri komine Isari rero sanzwe ndi umuririmbyi ariko sindi muri byo ndagera gugo ko hejuru amuvandi n'umundi kazi akunda igihugu kandi nubwo keshi nenga sinobivuga reka mvuge iki kintu kuko hari aho cankuye naho cyashikanye umwigemo mu twakazi yego aho nyene rero Josiane no musi twakwakiriye mu bwami bwa menya nibi media Josiane asanzwe akora iki mu buzima bwa misi yose ubuzima bwa misi yose sanzwe ndi umunyeshuri mu gihugu cya Uganda ariko mu gihe nayo bwaje kuba umunyeshuri naho nayisanzwe ndi umurimyi wo kurima ibirayi kurima n'ibindi biterwa bitandukanye aho n'ubu ndiko ndarima aho n'ubu nahagaze kurima ibirayi ndiko ndarima cya giterwa bita njabuka amazi bita ikibonobono yego muramaze kumva yuko kigeze kure cyane yego usanzwe ukiri mino canke warabihagaritse ndikunda kirima ruguru kugatumba yego aho n'ubu kigere gitangura gutanga umwimbu murazi kiro cyacu bwe ni 10,000 ugisho yego ya aho renye ne Josiane asanzwe ari n'umuririmbyi ejo bundi twarakubonye muri someni de la Diaspora ubikora neza cyane hama Josiane ibintu byo kuririmba wabitangoye ryari wo tubwira neza na neza ibijyanye no kuririmba kwawe neza no kuririmba kwanje sinuvuga ngo nizobebe ndi mushasha aricyo gituma saba yuko ndi mushasha saba yuko nokinira gufashwa kugira nanje indirimbo zanje ndazisohore video warabonye hirya ko nayisohoye audio ariko ndifuza ko noyisohora video ariko nkafashwa novuga nk'akarorero nk'aba Diaspora hafasha kugira indirimbo zanje zigere kure kuko sijya nyene ngiye gusohora hari izindi niba udafise izindi iyo mba afise ubufasha nogize gute nozisohoye bega none we Josiane icyimviro cyo kurimba kiba cyazimanye uze uririmba dukiri kumera ngo tubwire uko kiba byarakuje mu bintu byo kuririmba ibintu byo kuririmba ubwa mbere novuga yuko byanjemo ariko numva menga igihe cyo kurimba nticyari bwagera ugasanga ndakompoje indirimbo ugasanga birahagaze ngaho ariko ijya ndirimbo yonyine ya Diaspora sinigeze ndayikompoza ngo mpagarike oya ni indirimbo nakompoje umunsi umwe wonyene cyandatora melody yo munsi nyene cyamvuga ati aha ari no kugira gute niko njya kwisohora ndabona ko nayikoreye ngaha mu Burundi wacu ngezeho yego wayikoreye muri studio ye muri studio yitwa Aloni mu Kinanira yego ari na hamwe ndose n'uburyo niwe yofasha kugira ibyo ma video yego ya aho nyene rero tukiri ngaho ijya ndirimbo we ku bwawe yagukuye he yagushikanye ijya ndirimbo novuga yuko aho nyine nkiyumvira
nabona ahantu izonkuba nabona naho izongeza kuko ni indirimbo nubwo nayumvisha umuntu yambwira ati ni indirimbo imeze neza umuntu wese yayumva novuga yuko hariho abayikunze ego novuga yuko nka Madame Fides wo muri Canada yarayikunze kuko byatumye tumenyana cyane bituma hariho n'ibindi byinshi agenda yafashije aho yanguriye flash ibyo novuga yuko iyo ndirimbo barayikunze ego ya bituma umenyana n'abadiaspora batari bake ego ya cyane cyane ko twabonye banaguha n'agashimwe ku munsi umwe muri somene ya diaspora aho nyene rero tukiri ngaho tubandanije tuyaga kuvyerekeye kariya yawe ya music mbega urategekanya kubandanya uririmba izindi cyangwa warahagarikiye hajya nyene oya ntabwo nahagarikiye ngaha nakubwiye yuko n'ubundi fise izindi zihari ego aricyo gituma ndiko ndasaba bafashe kugira nanje ngire nta buryo bwose bwo kugisohora ariko hamwe hoba hari nko umudiaspora afite uburyo akafasha aho ndumva nagiye kunogira ngo notera imbere mu mwuga w'uburirimbyi mbega muri kano kanya ufise nk'indirimbo zingaho uvuga ati je nk'izi ndirimbo hamwe noronka amahera ndoshobora gucenda zisohora izo fise bo urabona ibyo yoyo yaraheze shaka kuyisohoza video ariko hari izindi fise zitatu noca shira ku rubuga nkagira gute nkazisohora ego ya aho nyene rero tukiri ngaho mbega amasanamu y'ijya ndirimbo urategekanya kuyakora ryari amasanamu y'ijya ndirimbo mugihe n'ubu noronka umudiaspora avuga ati Josiane ndiko ndamusapotinga kujya ndirimbo yiwe ibe video n'ubu nejo novuga gutyo ikanje ku rubuga ndondere hama ndayisohoze ego mbega ugeragaje kuraba ijya ndirimbo yo bayagutwaye nk'uburyo bungana gute bo novuga yuko ugira ntwaye bisanzwe uri kurakora ikintu uragikora kuko ugikunze uburyo yantwaye ntibwari buke kuko urumva uri umunyeshuri nta mafaranga ufise ariko ikintu gikora ugikunze uragira gute uragikora amafaranga yarantwaye nko ma 200,000 hama tudashizemo amadeplasement mazi kuva hariya mwitenga uja mu Kinanira amadeplasement ni menshi nagiye muri studio kabiri konyene gusa urayihejeje mba ndayihejeje cyane gose urumva yuko umuhanga mu bintu byo kuririmba hama rero n'umunsi wavuze yuko uba mu gihugu ca Uganda mbe mu gihugu ca Uganda washitse gute mu gihugu ca Uganda ukora ibiki okay mu gihugu ca Uganda uko nashitseyo nagiye ngiye kwiga hama ndose umuntu supportinga afasha kwiga ariko mbona gushikayo mbega uriko uraraba umuziki wo muri Uganda n'umuziki wa mu Burundi ubona ugerageje ku compara ukagerageza kuraba ati umuziki utavye ko bakora umuziki hariya muri Uganda no bakora umuziki wino nirihe sano ubona bifitaniye canke itandukanye itandukanye nuvuga yuko kubera ko bo hariho usanga baririmba mu Kiganda ugasanga baririmba mu Cyongereza natwe ukabona ko turirimba mu Kirundi hari itandukaniro rinini cyane ya none hariya mu Buganda usanzwe wiga mu wakangahe wiga ibiki hariya mu Uganda niga ibijyanye na shosho wanga hama wiga mu wakangahe ni segondere ni kaminuza ya ntabwo ari segondere bivuga yuko ari kaminuza wiga nko mu wakangahe tugerageje kuvuga kuko iwacu bavuga ati umuntu mu wa kabiri mu wa gatatu ari cyo navuga yuko hari umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu hama urategekanya gusubira inyuma mu Uganda ryari novuga yuko nkirindiriye kugira nyene ndashobora gusubirayo nk'umuntu zizoza ego ya aho nyene rero tugerageje kuraba twarabonye ku munsi wa somene de la diaspora abantu bakwitaho ari benshi mu mwanya bari baguhamagaye imbere ngo performing ijya ndirimbo yawe eske bijya bintu we byaguhaye ikigwanya baki mu buzima bwawe byaranjoheye cyane bivanye n'ukuntu navuga ati indirimbo yanje nubwo ntobona intuze yayo uno mwanya ariko narifuza yuko noyiririmbira aba diaspora ayibumvisha kuko ni nabo ahanini navuga ati nzoyiririmbira kubera nakumva yuko muri uwo mwanya narumva ndyohewe cyane urabone ko benshi nyene bambwiye felicitation ari benshi
nyine ndavuga ati namenyanye na benshi ujya munsi nyene ndiko ndagira gute kubera irya ndirimbo yanje yego cyane gose birumvikana twarabonye n'abatari bake baguhaye ubushimwe yego barabuhaye vraiment mu minsi zizoba miliyoneri ndabyizeye cyane yego hama rero ubandanije uririmba uzobandanya uririmba indirimbo za diaspora cyangwa ugiye kuririmba iyindi muziki cyane n'ibiki nuvuga yuko ahanini hariho n'abantu twaganiriye ariko basaba nimero yanjye ya WhatsApp yuko bafita nizeye groupe boshiramwo hadizo ndafasha kuririmba indirimbo mbere ko ari nk'abakenyezi ibyo novuga yuko indirimbo y'irya diaspora yaramaze gusohoka shobora no kuzumva nakoze n'iyindi nyene janye na diaspora numva nyene nkoze n'ubundi muziki ego urumva nzogenda ngira gute ncanga ego yaho nyene mbega tubandanije ngabo irya ndirimbo nk'uwoyikenera uno mwanya yoyitora bon hari urubuga rwa YouTube novuga fise kuko sindukuza YouTube ariko novuga yuko kuyitora urashobora kuyisaba nkayiguha yego ya none habura iki kugira ngo ukire ama platforms yiwawe nawe uzurazishira bo ibibura ni byinshi kuko nakubwiye nta buryo ndaronka bwo kugira nuguriza ntere ama YouTube ibyo ni ibintu nk'uyo nari nkwiye kugira gusaba nk'ubufasha ku ba diaspora kuba barambonye ndiko ndaririmba nkasaba yuko ugira gute bufashe nanjye kugira ntere imbere yego hama rero turashaka kudushishirize ko neza iyo ndirimbo yawe abantu batayumvise ujya munsi bumve neza na neza rero turi kumwe nande ya performing gute kugira ashobore kumva akajwi kawe nyine ukuntu uwo munsi waryohereje aba diaspora okay ndibaza yuko sinzi yuko noyirimba mu ijwi ry'iwanje cyane nkayishyira kuri telefone birakunda niwe dukeneye performance yiwe okay reka ntangure n'umuziki wanje nubwo ijwi umenga ntirangurutse muraca kuntunga diaspora nkunda iki ni igihe cyacu cyo gukomeza ibikorwa nk'uko jamwe twese kugira ngo tubandanye umugambi wo kwibuka iwacu duteze imbere iwacu n'ubugati iwacu iyo turi mu mahanga dukomeze kuba inyenyeri imurikira abandi mu guteza imbere igihugu yo twibukanye gukunda iwacu twibukanye kurata iby'iwacu twibukanye igihugu twese ukunda igihugu twese ukunda igihugu twese ya indirimbo yari nk'iyo n'amajambo yararimo ni nkayo mbega ugaragaje kuraba vyagusavye umwanya ungana gute kugira ngo indirimbo yikompoze umwanya ungana gute novuga yuko uyu mwanya novuga nta mwanya munini byoba byarasabye kuko n'ikintu nakoze niyumvamwe muri jewe nyene ego aho n'izindi zitariko zirasaba umwanya wo kuzikompoza ziriko zisaba umwanya mutoya kuko indirimbo uyumva mu mutwe wumva n'umuziki wayo urayikora ariko ukagenda uraraba ati aha hantu hameze uko reka shiremo iki kijyanye n'iki yego ya aho nyene rero Keve sinzi ko bisa kandi kabazo gusa turi dusa n'abari ku musozo w'ikiganiro cacu turashaka utubwire mbe Josiane yipfuza kuva he yipfuza gushika he mu bijanye n'umugabo wo kuririmba yipfuza gushika ndifusha nanjye gushika ku rwego rwo hejuru umwuga wanje w'uburirimbyi sanzwe ntanguye vuba aho nyine ari nico gituma saba vraiment nk'aba diaspora bojigikira bakamfata mu mugongo kugira nanje nisununure ego mendi kwishure ariko hariho byinshi nogira gute nosaba nk'aba diaspora bakamfasha kugira nanje mu mwuga wanje w'uburirimbyi ntera urazi umunyeshuri ari kwishura n'amafaranga bafise mugira ati amafaranga bafise nosaba cyane nka president wa diaspora Samuel Ndayiragije akafasha hamwe ndetse na komite yiwe bari kumwe bakafasha kugira nanje umwuga wanje ngera imbere kuko fise indirimbo nyinshi ngiye kuzoririmba ariko nzoziririmba mugabo
zifise ukuntu zizogaragara. Mbega ni ibintu ibihe nyamukuru uvuga ati nkamwe je ndifuza ko nk'aba diaspora bamfasha ibintu nyamukuru bamfasha kugira ngo nshobore kuba notera imbere nimba ari mu muziki wanje. Ikintu nifuza bamfasha ubwa mbere hari indirimbo dusanzwe tuvuga ati indirimbo ndashaka kuyisohora ibone, iyo nayo ndasaba n'ikibanza ugiye kuyikoreramo ahabubwira ati ku kibanza haye urahakota akorera ibi n'ibi n'ibi, ukava muri iki urahakota akorera ibi n'ibi n'ibi, ibyo nibyo usanga bitwaye iburyo. Aho niho nosabira iki support bakasapotinga iki umupira wo gukoresha izo ndirimbo kenshi ziba zibona, kandi bazi indirimbo kenshi ibona niyigize gute niyo ivuga kandi niyo igira visibility. Ego ya aho nyine tusanze turi ku musozo w'ikiganiro cyacu, nakahe kajambo kagasunika n'ivyo usaba. Ndifuza kukubaza nk'ubu urumva baravuga ngo nk'umuntu akeneye kugufasha yoshobora kugutora gute, yogutora hehe? Ndafise nimero yanje ya Yaririmvye ni 60 890 494. Izina ni Gahimbare Josiane. Oya gasubiremo kugira bakumve neza ugasubira bitonze. 60 890 494. Ego izina ni Gahimbare Josiane. Mu Kirundi hari abantu usanga reka n'agafaransa atari cyane. Ni 62 amajana 892 amajana 494. Ego urumva ngeze hariya naho muri Uganda zirahinduka. Ni iyo nkoresha kuri momo ni 076 300 446. Ni ubusa 76 amajana 33 amajana 446. Ya aho nyene nakahe kajambo kagasunika rungu woshikiriza bariko baradukurikirana muri rusange, wongera ugira n'ivyo usaba. Mu bisanzwe mu byo nobasaba navuze ahanini nasabye aba diaspora bari mu bihugu bitandukanye uba bazonkurikirana bazo ariko barananyumva no kuri media bakazogira gute bakazogira icyo bafashije. Hama ikindi naco nobashimira abantu mwafashije mukampa kino kiganiro, ndangiza ndabashimira kuko sinanyiteze yuko twogira gute mwumpa ikiganiro ndakibasabye. Ego ico nzi coco nuko kino kiganiro kigiye gukwira ku ma media menshi. Ego hama rero Josiane twagushimiye kubona washoboye kwitaba kano kamo kawo ukaza muri kino kiganiro cacu, tunizera yuko no hanyuma tugukeneye uzotwitaba. Ego murakoze cyane. Ya bakunzi bamenya n'ibi media yari Josiane imbere ya kamera nkuko mubibona kuri presentation naho hariho je Blaise journaliste international emblématique gushira ko na Keve journaliste ya ni baba bamenyesha amakuru banyu musanzwe mubizi uko batuma ibintu bigera kure bikanakomera. Tunasaba abantu mwese mwariko muradukurikirana gushigikira ino mpano. Ni Josiane asanzwe yambaye n'umupira ndetse ko tingi impingi y'imbona kazoza vision verticale sasa namuramba ko muhamagare kuba inkingi z'imbona kazoza kugira ngo twandanye duteze imbere igihugu cyacu cyane gose. Hama tunasaba abantu mwese mufise ibintu mumenyekanisha kuza kwifatanya natwe kugira ngo ibintu mumenyekanisha tubishikane kure hama bibandanye bitora inyishu. Twongera tunasaba n'abantu mwese kudufata mu mugongo ibiganiro dukora mu bishikana kure kugira ngo bigire visibility muzoba mukoze. Stay tuned kuri Menya Nibi Media.